muribuka umengana akajagari mu bijanye n'intwaro, umukuru w'igihugu atagira ijambo mu gihugu, umukuru w'umugambwe akaba ari wafise ijambo kurusha umukuru w'igihugu. None muvyibuka umushikiranganje akakwankira ikibonane umukuye ngo umukuru w'umugambwe mutavuganye ntunkorako. Urumva umukuru w'umugambwe niwe wasanga ari we mukuru w'igihugu. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubandanya gushikiriza kuri imbonesha kure mukurikira kandi mukunda. Nabakengurukiye cyane aho muherereye hose, ndabizi ko mudukurikira muri henshi mu ntara zitandukanye z'u Burundi, abari mu bihugu bitandukanye byo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, bari kuri uyu mugabane wa Afrika mu bihugu byinshi biwugize, n'abari ku migabane ya kure, mwese kandi ndabahaye kaze. Aya makuru aza kwibanda ko ariko havugwa cyane mu bisata bigiye bitandukanye. Turaza kuvuga kuri politike, tuvuge ku ntwaro i Bujumbura ndetse n'ibindi byinshi twabateguriye. Mu ngingo nkuru tuza kwibanda ko haraba arizi zikurikira. Mu gisata ca politike turaza kubabwira ku mugambwe CNDD FDD hari ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'uyo mugambwe ritegekanijwe mu kwezi kwa mbere ku mwaka w'ibihumbi 2023. Hari uwatanze amakuru kandi akaba yegereye abategetsi bakomeye muri uyo mugambwe, yagize ico avuga ku bizobera mu iryo koraniro kaminuza, harimo gusubiriza Joseph Ntakarutimana yahora ari icegera c'umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD. Watanze ayo makuru yishuye abibaza niba iryo koraniro kaminuza hazabamwo gukura Reveriyano Ndikuriyo nongoye uyo mugambwe nk'uko abantu banci batandukanye bandanya babivuga. Kindi rero watanze ayo makuru yagize ico avuga kuri Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere n'abandi bategetsi batari bake muri CNDD FDD. Ikindi yongera anavuga ku makuru yibimaze imisi bivurwa yuko hari icuka kibi hagati y'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye na Veriyano Ndikuriyo asanzwe arongoye iki gihe umugambwe CNDD FDD. Ivyo byose muraza kubikurikira muri aya makuru, mwumvirize ukuri kwavyo kose. Nyuma hiyo ngingo kandi turaza kubabwira byinshi bivugwa mu budandaje n'intwaro. Ibiro vy'umukuru w'igisagara ca Bujumbura bimenyesha yuko bitigeze bigira umugambi ukubakwa akabare mu kibanza Place de l'Independance, aho ni mu gihe abatari bake ku munsi w'ejo biyamirije ngingo yo kubakwa mu kibanza Place de l'Independance, mu gihe ico kibanza gisanzwe kiri muri bimwe bita espace vert bijejwe gutanga akayaga mu gisagara. Vyashikirijwe rero kuri iyo ngingo navyo mukaza kubikurikira muri aya makuru. Ico ngusaba no gufyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa na yose dushikiriza imisi yose. Ndabahaye kaze. Tangurire ku gisata ca politike nk'uko mpejeje kubikubwira mu buryo bw'imfunyapfunya. Ategekanijwe ikoraniro kaminuza mu mugambwe CNDD FDD. Ni ikoraniro kaminuza ridasanzwe rizoba ku itariki ya 29/0 mwaka w'ibihumbi 2023. Ayo makuru harizewe ndetse ava mwabamwe mu bategetsi bo mu mugambwe, meza kandi ko bizokwigirwa mu iyo nama tazaba ari ibyo gukura umunyamabanga umukuru w'umugambwe CNDD Reveriyano Ndikuriyo nkuko benshi bamaze iminsi babivuga. Yabona ngiyo nama ikaba izoba ibaye kugira hahinyanyurwe amategeko amwamwe y'uwo mugambwe, hamwe rero no gusubiriza Joseph Ntakarutimana yahora ari icegera c'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe baheruka kugenwa ngaserukire Uburundi mu nama nshingamateka y'akarere ka Afrika y'ubuseruko EAR. Araheze igihe hanurwanurwa ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe CNDD FDD ryoba harigamije guhindura inzego z'uyo mugambwe. Ivyo mbere bikaba byatanguye kuvurwa nyuma yaho Perezida Evaristo Ndayishimiye abagoreje mu mabanga wahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni n'abandi bategetsi batari bake bo muri CNDD FDD. Amakuru kandi yo kwizera dukesha abategetsi muri CNDD FDD atumenyesha yuko vy'ukuri
ariho iryo koraniro ridasanzwe ry'uyu mugambwe ritegekanijwe kuwa 29/0 umwaka utaha w'2023 nkuko twababwiye. Ariko rero ayo makuru amenyesha ko atamugambi uhari ujanye no guhindura inzego bitegekanijwe, ahubwo ngo izoba bitegekanijwe gusubiriza uwahoze ari icegera c'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, uwo nawe ni Joseph Ntakarutimana aherutse kugenwa mu babanga y'ubushinga amateka mu nama nshinga amateka y'umuryango Afurika y'ubuseruko EAR. Makuru avuga kandi ko ashobora kuzoba ihinyanyugwa ry'amategeko amwamwe agenga CNDD-FDD. Watanze ayo makuru yagize ico avuga ko hari icuka kibi hagati y'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye hamwe na Reveriyano Ndikuri asanzwe arongoye iki gihe umugambwe CNDD-FDD. Ayo makuru rero arayabeshuza nyuma yuko bimaze imisi bivurwa. Ni byinshi rero abantu bo kwitega kuri iryo koraniro kaminuza, nubwo wabitangaje yavuze ko ingingo zitandukanye zizovugwa muri iryo koraniro kaminuza zoba zitandukanye n'ivyo benshi bariko biyumvira mu vyitwe yabo. Ni byinshi rero tuzobandanya gukurikirana aya makuru yarija kuba tubabwire byinshi, kandi nkuko dusanzwe tubigenza ari amajambo abandanya kuvugwa n'abategetsi bakomeye cyane muri uyo mugambwe, mukazoca rero mubikurikira ngaha kumbonesha kure mukunda yashira amatsiko. Tubandanirize mu gisata c'ubudandaji hamwe n'intwaro. Ibiro vy'umukuru w'igisagara ca Bujumbura bimenyesha yuko bitigeze bigira mugambi wo kubaka akabare mu kibanza Place de l'Independance, hano mu gihe abatari bake ku munsi w'ejo biyamirije ngingo yo kubaka mu kibanza Place de l'Independance, mu gihe ico kibanza gisanzwe kiri muri bimwe bita espace vert bijejwe gutanga akayaga mu gisagara ca Bujumbura. Umugoroba wo kuruno wa mbere ku rubuga rwa Twitter hakaba harabaye ikiganiro cahuje abarundi barenga amajana 2 baba mu gihugu hamwe nabo mu makungu bagatera ivyatsi uyo umugambi. Abo barundi rero bakibutsa ko no mu kibanza citwa Place de la Révolution hahoze ari ikibanza ciza atagikorwa kirangurirwamo, ariko ubu hasigaye hari ikambi ya gisirikare guhera mu mwaka 2015 hakaba hoba haciye hasiba ugereranije nuko hasa ubwa mbere. Abo barundi bati hamwe vyoguma kuri uyu murindi twosanga ta espace vert nimwe ikiri mu gisagara. Ibiro vy'igisagara ca Bujumbura vyabere vyishura biciye ku rubuga rwa Twitter ikamenyesha ko atamugambi wo kubaka akabari muri ico kibanza yigeze igira, ahubwo hari hategekanijwe kubaka utuzu twa surwumwe rusangi. Naho nyene abo barundi bakaba batanyuzwe bakibaza ingene utuzu twa surwumwe twubakwa buryo bagerera ko dale hejuru, aho biboneka ko ari ahantu abantu bashobora kwicara baganira bikabasiga. Ikindi abo barundi bashikiriza nuko atakazu ka surwumwe kari gakwiye kubakwa ahantu uravye insiguro ico kibanza gifise. Bati mu kibanza cyo kwikukira siho kuja kwituma. Niko rero abenshi bashikirije mu kigerero hari habaye ico kiganiro ku rubuga rwa Twitter. Muyandi makuru, ubunywero Bamako buri ku Mutanga Nord buri mu Yabira. Ngo banabwishi rero ku banyamutanga Nord hafi y'ubunywero Bamako nyuma yaho mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku munsi w'ejo uheze ku itariki ya 28 hazindutse yibonekeza imigaga ku nyubakwa z'ubunywero ni hoteli Bamako iri muri quartier Mutanga Nord haruguru yaho bita Bukabasazi Murantunge. Ingenzi ziharara nazo zikaba zaraye zihavuye amaguru adakora hasi bakiza amagara yabo nyuma yo kubona ivyo bimenyetso vyadukeje berekana ko umwanya n'umwanya ashobora gusenyuka igice c'inyuma. Bakaba rero bazindutse basora ibitanda n'ibindi kugira bayongishe bakiri bazima. Aba rero abapangiye mwene muri ubwo bunywero nk'abafise alimentation hamwe n'abafise pharmacie bavuga ko batohaguma niyo migaga kuko umwanya n'umwanya inzu zishobora kubomoka, ahubwo ngo bagiye kwimuka utwabo maze bakazokumvikana uko basubizwa avance bari batanze. Yandi makuru abandanya kuvugwa nuko kwiguruza bisigaye vyoroshe nyuma y'imisi itari make kwiyunguruza hari akaranira abahinga mu gisagara ca Bujumbura. Ico kibazo bucaratoye mutwe imodoka zunguruza abantu nizo zibarindira bitandukanye no mu misi irenganye mu gihe abantu batandukanye barwanira.
imodokari cane cane ku bituro vyazo. Ni mu gihe rero hari n'ubuhinga butandukanye bushobora gukoreshwa mu minsi igiye kuza nyuma y'uko ishirahamwe Van Transport riheruka kuzana imiduga isahiriza mu gisata co kwinguza mu gisagara ca Bujumbura. Hari n'irindi ryita Corona Logistics igiye kuzana imiduga izokora muri ico gisata nyene mu ntumbero yo kohereza abiyunguruza. Tumenyeshe ko ivyo biruko mu gihe bene gihugu bamwe bidoga ko hari imiduga imwe ikora mu gisata co kunguruza abantu ariko yamaze gusaza cane, ndetse imwe igenda irata ivyuma, yindi ugasanga nta suku ririmo, hamwe uwambaye agahuzu kamesuye ashikiyaja kamaze gusibangana. Ese mwe kwibaza ko hari ikigiye guhinduka kubera umuzo w'iryo rindi shira hamwe bwire ico ushikiriza. Ndetse n'amakuru twaronse twanabashikirije ku munsi w'ejo nuko hagiye kuba impinduka, abantu batandukanye bakazoba bishura amahera y'urugendo bakoresheje ubuhinga bwa none canke ikarte. Nivyinshi rero tuzobandanya kubashikiriza, nuze gucikwa nandi twabateguriye. Turaza kuba tubaronkera twifashije amasoko yacu ibivuga cyane bimenyesha amakuru bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Vyose rero uraza kubironka ngaha kuri Shiramatsiko TV. Cyo ngusaba no gufyonda kuri subscribe canke s'abone, wibuke kandi no kubironkera abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza imisi yose. Murakoze kandi Imana ibahezagire.